Merci beaucoup. Ndaryohewe cyane gose kubwa Holy Mountain TV. Nanjye ndi mu bakunzi bayo. Ku mazina nitwa Stanley Nyongabo, ndi mu gikorwa cy'ubupasteur, ndongo y'ishengero umuryango w'Imana mu gikorwa yitwa GFP. Murakoze. Uno munsi turi mu Cibitoke, ibarabara ry'I14, inimero 12, Cibitoke cya Bujumbura. Nta bapapa, nta basore bahari. Uno munsi ni igikorane cy'abakenyezi n'abigeme gusa cyitiriwe une femme selon le cœur de Dieu. Uvuga umugore ahwanye n'umutima w'Imana. Ni kubera ko hari icyo Imana yatubwiye kuvyerekeye abakenyezi n'icyo Imana yatubwiye kuvyerekeye abagabo. Kubera ko abagabo kirahari ariko uno munsi wari umunsi w'abakenyezi. Tumaze kugira igikorane haciye nk'imyaka 4, twagize icyambere cy'abigeme, ikindi gihe tugira icy'abigeme n'abakobwa, ariko inyuma y'imyaka 4 iryo rya mbere tugize une femme selon le cœur de Dieu. Iyo teme iryo rya mbere tuyikoreye ni edition rero ya icyambere cyoco Imana yita umukenyezi ni umuntu yaremewe kuganza aho kantu mukumbi. Donc umukenyezi si umuntu ajejwe kuganzwa gushirwa munsi muri biriya nabijya oya, ni umuntu Imana izi nk'ubuganza. Hanyuma ikindi naco ni umufasha umugabo akeneye, umugabo avyemera, community itavyemera, Imana yagutanze kuko izi ko ukenewe ku mugabo no ku gihugu no ku isi yose. Man, icyo yo kwitega ni Kristo. Ko Bibiliya avuga ngo utwakiriye azoba mwakiriye, utwumviye azoba mwumviye. Icyo dukora duhishura Kristo hagati muri bazima no mu bapfuye, ko ari we mucamanza wabo bose. Niteze ko premièrement amadivorce azogabanuka kuko bagiye kumenya ingene bubaka ingo. Icya kabiri, niteze ko ubukene bugiye kugabanuka kuko bagiye kumenya yuko baremerewe gutungana, kururanirwa no kwagukirwa. Niteguriye ko ejo hazoba hari abigeme bize amashuri menshi cyane, bazi no kuroranya iby'ingo, iby'igihugu byose. Ni ukuvuga ko niteze umukenyezi aganje ejo. Mu by'ukuri byongora kugira icyo ntekereye abakozi b'Imana kuvyerekeye iki, gucyo no babwira muze mukora icyo mwe yarababwiye. Murakoze. Abakunzi ba Holy Mountain, icyambere nkwiye kubabwira naho atari byo bansabye no gusapotinga iyi TV iriko irakora igikorwa c'Imana. Tanga amafinanse ya gura amapare, sapotinga mu buryo bwose. Hanyuma kuvyerekeye uyu munsi, nimba utabibonye bikurikire kuri internet uzobisangayo, hanyuma ukora ikijambo ry'Imana ariko mwaraheze. Ku munsi wa kabiri isaha 11 zo ku mugoroba tuba dufise amakoraniro yitiriwe guhimbaza no gutazira Imana. Umunsi w'Imana dufise amakoraniro abiri, mu gatondo isaha 1 gushika isaha 3:30 tuba dufise kirite ya ikoraniro rya mbere, isaha 4 gushika isaha 6:30 tuba dufise ikoraniro rya kabiri. Araheza igihe. Amen. Murakoze cyane, turabakunda. Holy Mountain TV.